Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho tugiye kwibanda ku makuru arabana n'umutekano ndetse na politike, aho tugiye kubabwira ibintu bikomeye cane biriko biraba ku basoda b'u Burundi, aho benshi bariko barapfira ku rugamba rw'intambara muri Kongo, mu gihe abandi bariko barahunga igisoda c'u Burundi batinya ko nyine barungikwa ku rugamba muri Kongo, mu gihe babona ko n'abagiyeyo umunsi ku munsi bariko baratahukanwa ari ibiziga. Ibibazo bikaba ari byinshi mu banyagihugu bari kwibaza ikiriko kiratuma Perezida Evariste Ndayishimiye yemera ko abana b'u Burundi bajya kumenera amaraso igihugu ca Kongo, ariko amakuru ateye ubwoba ariko aradushikira akavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze amasezerano akomeye cane hagati yiwe na mugenzi we wa Kongo. Ayo masezerano akaba amwinjiriza amadolari atari make, akaba ariyo mpamvu nawe nyine yemeye gutanga amaraso y'abana b'Abarundi. Ibiriko biriyamirizwa n'Abarundi batari bake, bakabona ko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakorera abasoda ngaha mu gihugu c'u Burundi ari ibintu biteye isoni cane, kandi ari ibintu bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cane. Hari amakuru ateye ubwoba duhejeje kuronka ari kuvugwa ku basoda b'u Burundi, niyo tugira ngo tubashikirize mw'idonido ry'aya makuru. Sayo gusa, turaza no kubabwira ku makuru ahambaye kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, General Alain Guillaume Bunyoni, aho ariko arahura n'ingorane zikomeye cane, aho parike yamusabiye kuzafungwa ubuzima bwiwe bwose ndetse n'amatungo yiwe nka yose akayanyagwa. Ibyahise byerekana neza ko ibintu bitoroshe ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, General Alain Guillaume Bunyoni, ariko Abarundi batari bake bakemeza ko ibihe General Alain Guillaume Bunyoni ariko aracamo abategetsi nka bose bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi bazabicamo, kuko nyine ngo barakoze amabi menshi cane kuva bashika ku butegetsi mu mwaka wa 2005 kugeza uyu munsi bakibandanya gukorera ikibi Abarundi. Ariyo mpamvu nyine bitakijana abategetsi nka bose bakomoka muri uwo mugambwe bazajya bahura n'ingorane, kuko nabo bamaze igihe kitari gito bakora amakosa kandi bakora ibyaha bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariyo mpamvu bazajya bibazwa ku mpande zose. Ariho benshi nyine bahita basaba abategetsi bahambaye bari mu butegetsi, bakabasaba ko baheba ingeso mbi yo gukorera ikibi Abarundi, ko nibaguma kugikora bizabagiraho ingaruka zikomeye cane. Byose nyine nabyo twabateguriye, turaza kubaciriza mu idonido ry'amakuru. Wifuza kuzajya uba mu wa mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Hari umusirikare atabarizwa na bagenzi we yitwa Leo, afise ipeti rya koloneli. Intandaro ya byose, umusirikare yanse kuyobora ku batayo y'abasirikare bari bateguwe kujabukanwa mu gihugu ca Kongo ejo hahise, bakuwe mu ikambi ya gisirikare iri mu Cibitoki. Amakuru dufise yemeza ko uwo musirikare yahamagawe akuwe i Bujumbura, ashitse mu Cibitoki yaciye abwirwa ko ahawe kuyobora abasirikare bagira baje muri Kongo. Koloneli Reno yaciye yambura pistole yari afise n'inkoho, aca abiha abamukurira, ababwira ati njewe simponyora muri Kongo kuko nzi amabi ariko araberayo, kandi sinshobora kuyobora abana b'u Burundi ngo bajye kwicirwa muri Kongo. Ibintu nyine yahakanye yivuye inyuma, ariko nawe bikamugiraho ingaruka zikomeye cane. Mu ikambi ya gisirikare mu Cibitoki baciye batelefona muri Etat Major i Bujumbura babamenyesha ko Reno agararije yanse kuyobora abasirikare. Muri Etat Major baciye bategeka ko Reno bamupfungira muri iyo kambi kuko bwari bwije. Uno munsi imbere y'umutaga Reno niho baza kumutora. Amakuru dufise yemeza ko Reno yatwawe nabi cane nk'ugiye kugirirwa nabi cane, bongera bamutukagura ngo ariko aramena amabanga y'akazi y'ibiriko birabera muri Kongo. Ariyo mpamvu nyine bamutwaye nabi cane, bagenzi bakamutabariza bavuga ko ashobora guhura n'ingorane zikomeye cane. Bagenzi be baramutabariza bagatinya ko ahava agirirwa nabi iyo yatwawe i Bujumbura, kuko nyine baravuga ko bakurikije uburyo ki bamutwaye ashobora kugirirwa nabi ku buryo bukomeye cane.
twabamenyesha ko gushika ubu mw'iyo kambi ya gisirikare mu ntara ya Cibitoke hacunzwe cane kuko abasirikare bahegeranizwa bavuye mu makambi atandukanye kugira ngo bitegurire kujabuka muri Kongo, baguma batoroka umwe umwe, ariyo mpamvu umutekano waciye wongerezwa muri iyo kambi, bakavuga ko ibintu bishobora kuba bibi cane kuko abasoda nka bose ntago bari gushaka kujya muri Kongo, kuko bariko barahurirayo n'ingorane zikomeye cane, kandi benshi nyine bakavuga ko ikibabaje nuko nyine n'imiryango bariko barasiga ataco leta iriko irayimarira, ariyo mpamvu nka bose bari kwanga gusubira muri Kongo kuko babona ko bashobora kuhahurira n'ingorane zikomeye cane, kuko babona ko umwanya n'umwanya ibiziga bya bagenzi babo biri kugumya bitahukanwa, ibiriko nyine biratuma abasoda nka bose bahitamo gutoroka igisoda kugira ngo barungikwe muri Kongo. Tubibutse ko nyine Cibitoke abasirikare bategerezwa kurungikwa muri Kongo batorotse. Abasirikare batatu bo mu ikambi ya 112 yo mu Cibitoke buraruko bushira uburengero bw'u Burundi baratorotse mu ntango z'iyi ndwi, mu gihe bari mu nzira berekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bamwe mu basirikare bavuga ko bafise ubwoba bwo kurungikwa ku butaka bwa Kongo. Abarongoye iyo kambi bahisemwo kutagira ico bashikirije kw'itoroka ry'abo basirikare kuko nyine nabo barazi ko ari amakosa akomeye cane ari gukorwa na leta y'u Burundi. Abasirikare batari munsi ya batatu bo mu ikambi ya Cibitoke bari muri nzira berekeza mu burere bwa Kongo baratorotse, bahitamwo kugaruka mu Burundi mu gihe bari bamaze gushika mu gice ca Sange muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Kongo. Ubw'amasoko yacu, abo basirikare baciye basubira mu ikambi batwarwamwo mu Cibitoke, baciye bahagarikwa ubwo nyine bajanwa i Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi, aho bafungiwe ubu niko bivugwa n'isoko ritashimye kwidondora. Iryo soko nyine ritomora ko ubuzima bw'abo basirikare bubangamiwe ku rugero rwo hejuru, bivuye ku bitigiri byinshi by'abatoroka mu basirikare b'u Burundi barungitswe muri Kongo. Turafise amakenga ku mutekano wacu kandi twibaza ko abadukurira bahisemwo kudutera ubwoba mu ntumbero yo kutubuza gutoroka igisirikare, mu gihe tubona ko muri Kongo dushobora kuhagirira ingorane zikomeye cane. Niko umwe mu basirikare ari muri Kongo twavuganye kuri telefoni ashimangira, akavuga ko bafise ikibazo gikomeye cane kandi akerekana ko abari gufatwa mpiri leta y'u Burundi ntaco iriko irakora kugira ngo ibagaruze. Igisirikare c'u Burundi gifise amakambi abiri ku butaka bwa Kongo. Imwe yagiyeyo mu bikorwa byumvikanywe ko na Afurika y'ubuseruko EAC, iyindi yagiyeyo ku mwumvikano hagati ya leta y'u Burundi n'iya Kongo. Ayandi masoko twavuganye yemeza ko umwiheburo n'ubwoba byibonekeza mu basirikare barungitswe muri Kongo ari byinshi, kandi abasirikare barungitswe muri Kongo bakaba bafise ingorane zikomeye cane. Ayo masoko nyine yemeza ko abenshi mu basirikare b'u Burundi bakorera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo batazwi uko bangana, baca mu bice bitazwi. Akenshi imboneshakure yacu yararonse intahe z'imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD baherekeza abo basirikare b'u Burundi muri Kongo, cane cane muri Sud Kivu. Abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe ku butegetsi barungikwayo bava cane cane mu karere k'uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi. Ayandi makenga adasanzwe ku ruhande rw'abasirikare b'u Burundi ni ishusho idatangwa ku miryango y'abasirikare bagwa ku rugamba. Imiryango yabo irabuzwa kugandara mu ntumbero yo kuburabuza amakanda ashobora kwerekana ko hari abasirikare b'Abarundi bapfira muri Kongo. Niko bishigikirwa n'imwe mu ntwazangabo ifise akababaro gakomeye cane. Tumubajije kuri ibyo, icegera c'urongoye kambi ya Cibitoke yavuze ko ibyo ari ibihuha, acashima kutagira ico ashikirije kuri ibyo kuko nyine nawe nyine aramutse agize icyo ashikirije arashobora guhura n'ingorane zikomeye cane, kuko ibiriko biraba ni ibintu biteye ubwoba kandi bibabaje, byerekana ko igisoda c'u Burundi kiriko kiraca mu bihe bitoroshye. Abasirikare b'u Burundi muri Kongo bariko baraca mu bihe bitoroshe na gatoya. Muri Kongo abasoda b'u Burundi bari mu mirwi ibiri. Hariho abasoda bariyo ku bw'amasezerano yabaye hagati ya Perezida Ndayishimiye na Perezida Felix Tshisekedi. Abo bagize ingabo bita Tafoko Task Force, abo bagizwe n'amabatayo 5. Batayo zibiri ziri muri Sud Kivu, bambaye umwambaro w'igisirikare c'u Burundi, bitwa ko bari kurwanya Red Tabara be na FNL ya Nzambampena.
batayo zitatu ziri muri Sud Kivu nazo nyine zikaba ziriko ziravuga ko ziri kurwanya Red Tabara, ariko abarundi benshi ndetse n'abasoda bari ku rubuga rw'intambara bakavuga ko atari byo barimo, ahubwo bariko bararwana na M23. Abo nabo bambaye umwambaro w'ingabo za Congo bita FARDC. Ayo mabatayo atatu nyine yambaye umwambaro wa Congo. Abo nibo bajana n'insoresore bita Wazalendo kurwana na M23. Abo nibo ku munsi w'Imana uheze hari abapfiriye muri izo ngwano bari barongowe na Majoro Ernest Gashirahamwe nawe nyine yagandaguriwe muri izo ngwano. Ibiziga 15 byaratahanywe mu Burundi, ariko imiryango ntaco iramenyeshwa. Abandi basirikare barafashwe mpiri na M23. Muri abo harimwo Meransi Ndikumana duherutse kubasangiza nyine agaragaza umubabaro ndetse n'akarenganyo bariko barakorerwa na leta yabo. Kugeza ubu igisirikare c'u Burundi ntaco kiravuga kuri abo basirikare bafashwe mpiri, kandi ntikirakora ikintu na kimwe kugira ngo kigaruze abo bana b'abarundi bariko barahurira n'ingorane zikomeye cane muri Congo. Hari imiryango myinshi iriko iratwandikira isaba igisirikare ko cazana amakuru yerekana ibiriko birabera muri Congo, kandi kikerekana impamvu abana b'u Burundi bariko barapfira muri Congo. Kuva ejo tuzatangura kuvuga inkuru ziteye ubwoba zirabana nyine n'amasezerano Perezida Evariste Ndayishimiye yagiranye na leta ya Congo, akaba ariko araronka amadolari menshi nawe agatanga ubuzima bw'abana b'abarundi. Kubera iki ingabo z'u Burundi zagiye kugwa ku bwa EAC zifashwe nabi cane. Umurwi wa kabiri w'abasirikare b'u Burundi bari mu ngabo z'umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC. Izo ngabo bazita ko nyine ziriko zirahagararira amahoro. Aba basirikare nta ngorane bahora bafise. M23 yaravuye mu birindiro byayo ibisigira bano basirikare b'u Burundi. Burundi aho kuguma hagati y'abagwana muri Congo nk'uko byari mu masezerano, buca bukora ikosa rikomeye cane. Uturere bahawe na M23 bagiye barareka tukagwa mu minwe ya za nsoresore bita Wazalendo, noneho za ngabo z'u Burundi zindi nazo zijamwo mu ngwano zigira ko zirafatwa mpiri na M23. Uburundi buba buratakaje kwitwa ko ataho buhengamiye mu ntambara iriko irabera muri Congo. Aya masanamu mubona hano ni abasirikare bacu bo mu ngabo za EAC bariko barava mu birindiro byabo mu mvura, mu mabarabara adashobotse, bariko baragenda ibirometero n'amaguru biremetse ukwabo rwose. Nta n'imodoka za EAC ziriko zirabafasha. Bamwe mu basoda batubwiye ko bataye ibyabo bari baraguze kubera ata modoka zaje kubafasha kwimuka. Umuntu akibaza impamvu abasirikare bagiye gufasha ikindi gihugu kandi bashigikiwe na EAC bafatwa nabi gutyo kose. Nta kintu kibi nk'uburongozi bubi. Ni gute umuntu aba afise ibanga ryo kuja hagati y'abavukanyi abariko baragwana akizerwa na bose, hanyuma agahitamwo kwifatanya n'uruhande rumwe akakina kwitwa umushingantahe, akongera akaba umuhemu ukomeye cane. Ibyo bikaba gutyo mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ari we arongoye umuryango wa EAC. Ibi byose biterwa n'ubukunzi bw'inda bw'abatwara Uburundi. Vuba tuzobaha amakuru y'igene abategetsi b'u Burundi bariko baraca amahera ku ngabo z'u Burundi. Abasoda bacu ntaco bakorera muri Congo, mu gihe abatwara igihugu n'igisoda bariko binjiza amamiliyoni y'amadolari. Imiryango y'abapfiriye nta shumbusho ironka. Iyo igeze Imana ikamenyeshwa ko ababo baguyeyo. Ino mboneshakure nyine irabandanya kubereka ingorane ziriko zirabera muri Congo, aho abasoda b'u Burundi bariko barapfirayo umwanya n'umwanya, ariko leta y'u Burundi aho kugira ngo ihagarike kurungika abasoda muri Congo, ikabandanya kurungikayo abandi basoda kugira ngo nabo bajye gupfirayo, kubera amafaranga atari make y'amadolari leta y'u Burundi iriko iraronka, mu gihe imiryango yaba ariko barapfira ku rugamba ata nico iriko irabona, mu gihe n'abariko barapfirayo imiryango yabo itariko irabimenyeshwa. Twari twababwiye ko tuza kubabwira ku makuru ahambaye cane kandi yateye ubwoba ari kuvugwa ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni. Hari amasoko y'ibanga ahejeje kutumenyesha ko General Alain Guillaume Bunyoni ashobora kugira ingorane zikomeye cane, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'ibindi bihangange biri mu butegetsi babonye ko General Alain Guillaume Bunyoni nagumya kuvuga ashobora kuzamena amabanga yabo akayashira hanze, bishobora gusiga bisambuye ubutegetsi
bwose bwa CNFD ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'akandi karwi gakomeye cyane kiganjemo nyine abari mu butegetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi kaba kariko karakora amanama y'urutavanako yo kugira ngo barabe ko bagirira nabi uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Arenguye Bunyoni areke kugumya amena amabanga y'umugambwe ndetse n'ay'igihugu hanze kuko barazi neza ko General Arenguye Bunyoni atazigera yihanganira ko apfungwa ubuzima bwiwe bwose mu gihe azi neza ko ibihangange nka byose ngaha mu gihugu cy'u Burundi amakosa yagirizwa bose bayagizemwo uruhara kandi ko nabo bafise ibyaha bikomeye cyane ariyo mpamvu nyine ako karwi gakomeye cyane karongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye kari guca ku biti no ku mabuye kugira ngo gashake uburyo kikazimanganya ubuzima bw'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi. Hari amakuru adahumuriza duhesheje kuronka ku wahoze ari umushikiranganji w'u Burundi General Arenguye Bunyoni, turaza kubashiriza mu idonido ry'amakuru yacu ari buze gukurikiraho. Weco ubusabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.